kumugwa gitumo bro nta basekirite ufise gute tukwinjirira hovyo nkuko mana basekirite nta bakenewe iyo wizera kiranga naho yubengo ibintu biba bikaze iyi ni moto iyi ni inde fresh umeze neza Jemeze fresh uti abasekirite naba bakenewe iyo wizera kiranga cyangwa ukoresha ubundi yindi myuka nta bakenewe habariho nuko tababona kubisanzwe usanzwe ufise yindi myuka ndayifise muri yuko uri umuntu aya ngo bavuga ngo kujya abana ubundi mujya abana muri bisizi oya bariho benshi vuga umuntu inde sindamubona neza sindabibuka gusa hariho benshi nyene bazigira ukacubona byakwamye Yes tugushimira tunakuramutsa mukunzi wa Sunny Stars TV wamudukurikiranira hagufi ndakwibutsa ko Genesis Hit Promoter ubu ano masaha turiko turi 8 z'ijoro aho rero twashitse ahantu hagati mu gisagara ca Gitega ahantu ariko arakorerwa ibikorwa kandi ibikorwa bikomeye cyane no muri mvyo mu gisagara ca Gitega bivugwa ko ashobora kuba yazanye ibintu by'akataraboneka muri clip video yiwe ariko arakora aho rero bivugwa ko ashobora kuba yakose ikimoto kabisa gikaze cyane ikimoto gishobora kuba cavuye hakujya y'igihugu twahashitse rero kugira ngo turabe ariko arakora bamwita Ezi Mushimire Zizo Baby murazi ko ariko gushira habona akarembo akita mumpe ngo ni yindi clip rero yindi clip ije nuko rero nkuko rero mwabibonye ni Ezi Mushimire Zizo Baby dushobora kuba twamaze kumugwa gitumo bro nta basekirite ufise gute tukwinjirira hovyo nkuko mana basekirite nta bakenewe iyo wizera kiranga naho yubengo ibintu biba bikaze iyi ni moto iyi ni inde fresh umeze neza Jemeze fresh uti abasekirite naba bakenewe iyo wizera kiranga cyangwa ukore Yesu none imyuka yawe muri Yesu kubera iki yatwemere ko dushika ngaha ivi erega urumva babonye atakibi mu byo gukora yaba ari kibi kubera urumva barabarungurukira mu bwonko abavyeyi Yes, no kuri babiri ni Ezi Mushimire Zizo Baby. Iyi moto nibaza yuko itamenyerewe cyane. Iyi moto ya Jiva ikayizi. Niyo waguze cyane niyo wakotesheje. Iyi moto ntimenyerewe nyene yarajabutse amazi. Izanwa n'icamamare mugenzanje cy'umu boss. Nanje nkacamba ucutira. Oya sinati wakotesheje. Oya sinati. Cyane ya manager. Bien sûr kuko umuntu yiyumvira kugufasha ati mukora umuti kuvuga ibintu babimeze fresh babimeze neza ajya clip zifatwa ijoro nkiri canke mufise ukundi kuntu mubigenza ano masaha kabisa aya masaha niyo nke waborewe bagusiga ngaha oya uretse ko producer wawe donc uriya mutipa gukorera amantuze ama clip ni Boris ndamubonye mu micungararo mwaho yatashe mwaho yagiye oya usanga ari ibindi bintu ariko aratunganya kuko urabona abari umuteguza hagiye urasanga ari ibindi bintu ariko arategura hama tubandanya cyangwa usanga ndindiriye mbanze nsenga amasengesho kugira igikorwa kibandanye biravuga ko rimwe na rimwe iyo haba hariko harakogwa ibikorwa nk'ibi mukoresha ibintu vy'imiti ibintu vy'uburozi kandi wambwiye ko ushobora kuba ufise yindi myuka wizera ikaba ariyo yakobridge gukora amasanamu nk'izi saha kugira ngo kumbure ama video zirabwe kuko dusanzwe tubona yuko urubuga rwawe ntiriko ruratwika bro oya ruratwika niko jyanye mane ruratwika niko jyanye gute kujyanye ufise amavyuza ngaye ku ndirimbo yawe ibihumbi n'ibihumbagize ntubizi gereranya n'abandi baririmbyi bo muri Radio Centre ucuzocumbwira icapfuye none uracari muri Radio Centre canke uri kurapanura kugira akarere kaguka jewe aho no panurira sino simwa kino gihugu wo panurira mu kiye gihugu so vyumva nuri yakadega oya reka ntusubize inyuma ariko ndavuga kugira ufate amasanamu izisaha 8 z'ijoro mukiri mu kazi ni kumva zuko mwabuze umwanya cyane kumva zo gukoresha bya bintu by'ifitirizi abaririmbye mukunda gukoresha ni mumva zo gukora ikintu ciza muri pause nyene muri pause ata bintu bibaciramwe nyene n'ikirere kimeze fresh
kare hamye hagwa imvura kandi bica bivana na producer nyene umwanya ashake no bavuga ati turaza kuvyuka saa 9 bivanye n'ivyo babona na script canke nuko ibintu bimeze ca dukorera uwo mwanya nyene. hari ibintu byagumye bivugwa yuko wowe na Bobby Homie mushobora kuba mufitanye amasezerano y'ubukoranire donc ushobora kuba uri muri management yiwe. Ya ivyo ni kuri nuko biri nivyo. Pour dire ko iki kimoto hariya Bobby Homie yashize mu mupfungo kugira gushike nga. Uco bibona nawe ko nyene abaya twitse. Bashona bivuga gute abaya kubisinze bifusi nyene ibintu kugira bigende fresh ivyo dushaka kugira bigende neza. Nuko biba byifashe kumengo nturikura bitaho. Kumengo no reka kubitahora gute. Uretse ko mu gihe abandi basinyishije muririmbyi canke bagiranye contrat no muririmbyi runaka baragira conference de presse bagahamagara abanyamakuru bakaza kumbure tukamenya muririmbyi uyu bafitanye contrat iyi niyi n'ikigo runaka canke na studio runaka mugamwe ntavyo twigeze tubona. Niyo mpamvu ubona fise amakenga bizoba ryari mu gihe ibikorwa byatangiye gukorwa. Ivyo bizoba ahubwo twe twashatse kugira ntidukora ibintu bisa n'ivyo abantu baguma bakora tugire création no kuvuga toto mu bikorwa byivugire mubone ibikorwa ama video bagumaza hama tu iyo conference de presse bamuvuga uti ibintu bigaragara birahara pana bamwe bavugisha amajambo ko hari ama conference de presse menshi yabaye abaririmbye mugabo ugahiga ibikorwa ukabona nka kimwe ukazobona vyanyitse twurumva nk'akarorero oya bariho benshi vuga umuntu inde sindamubona neza sindabibuka gusa hariho benshi nyene bazigira ukacubona vyakwamye. Yes ngira ngo mwavyumvise nuko turi mu gisagara hagati ca Gitega amasanamu y'indirimbo ariko arafatwa n'indirimbo yeka easy ufite indirimbo nyinshi cyane zidafise amasanamu n'indirimbo ya kera cyane indirimbo shasha n'indirimbo shasha ko ubu nta ndirimbo zose gusora ata amasanamu ifise indirimbo shasha ketse nizakera ko rushobora kuzozikora bivanye na gahunda zo tugezeko mugani indirimbo nshasha ngira tayo bazi y'Imana gross pay ni gross pay ngira nivyo nye gusa jenzi kari y'Imana gusa aririmba Imana waririmba ndayitazira ririmba twumva none we ntubizi rindi none nyene ririmba twumva indirimbo ntirasohoka maye bastubwira akajambo kamwe k'Imana kari akajambo kamwe harimo yose rega n'ay'Imana sinova ngo nirimo amajambo sinamaze kubwira kai gospel nyene hajya ngo tuje mu kibuga ta godiyo maze ndagukubita amashu anakonda ayo n'ay'Imana ivyo nta nivyo nzi kwera ivyo ntavyo nzi arusaba riri Imana oya turirimbire gato twumve bro indirimbo itaraso hari indirimbo bakunda kuvuga indirimbo z'igishego nowe muririmbye karimba igishego cyane muri no minsi gusumba abandi shaje nta bishego ndumva ko ibishego je nize batubwiye bya bintu ngo vyakiranga kirumwe ibishego batubwiye ibishego vyaribyo nta muntu ndumva biririmba kwe avuga ngo igishego kiba kimeze gute ibishego vyakiranga rero ntubizi wapi asha we wize fo kwaraciye mu ishure ry'ibishego nize banyigishije narore y'ibishego nta muntu numwe ndumva igishego cakuriye kiretse ko ahubwo nanje nzogenda bisome neza ndabiririmbe ko ivyo bishego kazaza kubisoma ndabe neza hano vyanditse none bavuga ko ibishego bifise rori nayo nibuka kwe Yes, bakoze wa Sanistars TV yitwa AZ mushimire zizo. Nibaze ko sijya mbere uciye kuri Sanistars TV, sijya mbere uciye mu Rwanda tugenda dukoresha. AZ. Ubundi wewe mu buzima mu mateka yawe. Mu mateka yawe ni giki wanka n'iki ukunda? Ikintu nanka kabasha. Ibintu byose ni sava man. Byose ni sava. Naco kunda nta nico wawe. Ivyo nkunda birahari. Ukunda iki? Birahari. Nkunda iki? Mu bijanye no kurya no kwambara no erega ivyo ntiwabisize muri kategori. Abavuga yuko uri umuntu aya ngo bavuga ngo kurya abana ubundi mujya abana muri bisizi. Ahabwo je ndibose ikintu nkunda. Nkunda akavuyo. Akavuyo. Akajagari. Kutagiye gukorera clip hariya mu kajagari. Ahantu hambere abakajagari gitegani. Naharonde ndahabura ahubwo harahuzika. Ikibanza rero wahisemo c'akajagari. Bakozi ba Sanistars TV.
Jeni ari he ahantu bahita gute ntahonze batwiki ayireri oya n'ababono jewe nibereye ahantu kuri tapi vere nuko rero nk'uko rero mu byumva ni Eizi turi kumwe Eizi mugabo hari ikintu bakunda kukuvuga ko cyane ko ukunda kurya abana twari turakivuga tugisubiza inyuma ahubwo umaze gutera inda abakobwa barenga 8 ibyo bintu nivyo canke sivyo n'ivyinda nta n'ivyo nzi muzivyiki nta na kimwe je ndasenga gusa kuvuga ivyo bakwagiriza sivyo bajya bakobwa muri kumwe mu ko muravuga irozari bajya beshi nabaga ko ntububaha Imana cyane uri seri yego yes bakoze wa Sunny Stars TV akarimbo kariko karakorerwa amasanamu kitwa dusabe kandi indirimbo y'Imana yitwa gute nenda television shimwa Yesu niko yitwa yakozwe no mu producer wewe Bobby Home witwa Bobo Boris producer muri Bobby Home nimbari art nimbari hajya cyitwa gute kijya kintu Kirimbat ni relax pictures imana twahuye rero wewe niwe ariko arakora amasanamu ino ndirimbo hama indirimbo yakozwe no mu producer indirimbo yakozwe na FH muri Master Music nkuko byama uko n'izindi nyinshi zihari niwe yazikoze ukoze nk'idufisi imwe ngo zibiri zitatu uvuga dufise agapaki kamaoje nuvuga tuzaturatora kamigihe kigeze turekura ufise projet yo gukorana n'abaririmbyi baye nk'ubu hamwe bavuga ati ngo nkorane collab no muririmbyi canke wanashaka narayikoze ubona ruhe muririmbyi mwakoranye cyane ubona wifuza gukorana nawe shaje nta numwe ubona yifuza aho twakorana nzokwigwanako kubera kuko niko bavuga ko umutwe umwe kamani wifasha gusara jewe umutwe umwe wiwanje usumba abaririmbyi bose ushaka dukorana bande abo bose je navuze numwe nshaka ko mukorana kabro abona ko je wumva wowe ushaka ko mukorana nta numwe nshaka nakuvuga bose uri hejuru yabo sindi hejuru aya gusa none aho nashitse ibikorwa nkora birashe aho mbona bishika ntawe mfashije narigwanyeko nukuvuga iki abo bandi bose ntabo nkeneye nzokwigwanako byanse byanke nakoze kwanza ntavyo kwa ntunyimunzi sindi umuhitinze hari indirimbo nakoze atari hit hari swata ntera na muri bwira oye indirimbo bakoze irahitiga ni hit zose iyi makaroro basi yarushije yindi warakoze urafise indirimbo yitwa warakoze yes nuko rero nuko nibaza ko mu muzi n'umuntu agoye kuganiriza vyatari bro ko kuri umupfunga muto oya none ndahubwire none hari indirimbo nimwe nakoze nawe basuzogereje mwibarabara ubaze abantu uti indirimbo ni yande umve ko mudahana abantu bayikuririmbira none nawe uzawe ntazuzi turirimbire basi warakoze ntuyizi iyi ndimba nyene warakoze ajya warakoze mana iyo ni kwawe ntavyo warutse nziza inyi neza ntavyo warutse iyo ndimbo nje nayanditse ngo tuje mu kibuga tago warakoze mana iyo nje nayanditse asante sana ajya wewe uririmba muri komeza gusenga oya ndabandikira wandikira abantu abaririmbyi bajya baririmba muri komeza gusenga ni wandika indirimbo za yes nuko amasaha hageze kure tusanze atakirenze uretse iyi moto bro niyo ngaho Igitega canke yapfuye handi hantu iyi moto niyo ngaho Igitega ahantu ariko siniyi gusa nabonye n'izindi moto ziteye ubwoba zindi moto zigize ndo bakoze Sunny Stars TV hari izindi moto nibaza ko muzobona mu masanamu y'ino ndirimbo duhuye zigenda kandi zivuye muri Sunny Stars